Mwese muteramanye na televiziyo y'igihugu ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu makuru w'ikirundi twabateguriye zimwe mu ngingo ziyagize nizo zizi ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri ni umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yashika ku kibuga c'indege mpuzamakungu ci Beijing mu gihugu c'Ubushinwa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba rero yitavye ibikorwa vy'ihuriro rizohuza Ubushinwa n'ibihugu vya Afrika. Idonido ni muraya makuru. Abene gihugu bo muri komine Ntahangwa ni mu gisagara ca Bujumbura basabwa kubahiriza amabwirizwa y'isuku no kwirinda ivyotuma akaranda k'inkende kabandanya kakwiragira mu bantu. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yabitegetse mu nama yagiranye n'abarongoye inzego zitandukanye kuva hasi n'abajejwe umutekano muri iyo komine. Navyo nyene turabikurikirana muri aya makuru. Ndasubiye kubaramutsa muri aya makuru ndi kumwe na Daniel Ndikumana asigura mu rurimi rw'ibimenyetso. Nkuko rero mpejeje kubivuga ari kumwe n'umutambukanyi wiwe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri niho yashika ku kibuga c'indege mpuzamakungu ci Beijing ni mu gihugu c'Ubushinwa. Akaba rero yitavye ibikorwa vy'ihuriro rizohuza Ubushinwa n'ibihugu vya Afrika. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pascazi Hatungimana ariko arakurikirana urugendo rw'umukuru w'igihugu mu Bushinwa. Iyo ndege mubona ni rero uyu mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe akaba yashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu ci Beijing mu gihugu c'Ubushinwa igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo. Akaba yakiriwe n'umushikiranganje w'Ubushinwa hajeje ubushakashatsi n'ubuhinga bwa none umukuru w'igihugu yasanganiwe kandi n'intambo z'ugwaruka rushagije cyane rwo muri ico gihugu. Akaba nawe yagenda arabaramutsa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye akaba yitavye ibikorwa vy'ihuriro rizohuza Ubushinwa n'ibihugu vya Afrika ku bijanye n'imigenderanire bitegekanijwe kuva ku igenekerezo rya 4 gushika irya 6 Nyakanga uyu mwaka. Aho nyene mu gihugu c'Ubushinwa habaye inama igira 9 yahuje abashikiranganje bajeje imigenderanire mu bihugu bizokwitaba iryo huriro. Intumbero y'iyo nama ikaba ari yo gutegura urutonde rw'ibizokwigwa muri iryo huriro ahanini bizofasha mu gukomeza imigenderanire no gufashanya hagati y'Ubushinwa n'ivyo bihugu mu bisata bitandukanye amagara y'abantu amasoko ntanganguvu ugufungura neza n'ibindi. Burundi bukaba bwaserukiwe muri iyo nama na Ambassadeur Albert Shingiro ajeje imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Inama nshinga amateka yakoranye kuri uyu wa kabiri. Abashinga amateka bakaba bemeje ikirangamisi c'ibikorwa bazorangura kuva ku igenekerezo rya kabiri gushika ku igenekerezo rya 16 Nyakanga uno mwaka. Ni nkuru ya Jide Mbazumutima. Muri ico kiringo inama nshinga amateka izorangura ibikorwa bitari bike kubijanye n'integuro z'amabwirizwa. Inama nshinga amateka ikazokwiga yongere yemeze integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa inimero 1 agakoni 20 kwigenezo rya 3 ukwezi k'umunani mu 2019 itunganya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Izokwiga kandi yongere yemeze integuro y'ibwirizwa rigenga umukono wa leta y'u Burundi ku masezerano hasha ubugizi bwa nabi bukorerwa mu gisata cyo kwiyunguruza mu ndege yatewe ko umukono igerekezo ya 20 z'ukwicenda i Beijing. N'amashinga amateka izokwiga kandi yongere yemeze integuro z'amabwirizwa zibiri harimwo imwe
iraba igikumu ca leta y'u Burundi ku masezerano ashiraho umugwi w'ihugundwi bita G7+ hamwe n'integuro y'ibwirizwa ishiranga amasezerano hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Benin kubijanye no gukuraho ivyo bita amaviza ku bafise impapuro z'inzira z'icubahiro izisanzwe canke izakazi. Muri ico kiringo kandi inama nshingamateka izokumviriza ivyegeranyo bizoshikirizwa n'abakuru b'imigwi yamaho mu bisata bitandukanye, hakazoba hanatumwe ko abashikiranganje baza gutanga umuco kubiri muri ivyo vyegeranyo, bazobazwa ivyo bibazo hakazoba harimwo uw'intwari yo hagati mu gihugu, umushikiranganje ubudandaji hamwe n'abashikiranganje babiri uw'amagara y'abantu n'uwo gushigikirana, bazobazwa kubijanye n'ikibazo ca mitiweli. Nyuma yo kwemeza ico kirangamisi rero abashingamateka bakaba bumvirije ivyegeranyo bibiri, kimwe kirimwo ibiharuro vyerekana uko ubutunzi bwari bwifashe mu gihugu mu kwezi kwa kane, n'ikindi kirimwo ibiharuro vyerekana ko ubutunzi bwari bwifashe mu kwa gatanu kuno mwaka. Ivyo vyegeranyo vyose bikaba vyakozwe ni Banki ya Republika y'u Burundi. Ku munsi wa mbere ku mugwa mukuru w'intara nshasha ya Butanyerera, umugujeje amatora Seni waratunganije inama itanguza isekeza ryo gutororokanya ibibanza bizokwakira abazitaba amatora y'umwaka w'2025. Ikirangamisi cyo kuraba no kwegeranya ivyo bibanza mu ntara ya Butanyerera ni kuva ku igenekerezo rya 3 gushika igenekerezo rya 5 Nyakanga uno mwaka. Idonido na Prosper Bizimana. Abitavye iyo nama yo gutangura gutororokanya ibibanza bishobora kuzokwakira abazokwitaba amatora y'umwaka w'2025 n'abarongoye imigwi y'amatora mu makomine n'intara, abajejwe intwaro eka mbere n'abajejwe igisata c'indero. Urongoye umugwi Seni akabasaba kuba bahejeje ico gikorwa hatarenze igenekerezo rya 5 Nyakanga. Ikintu ca mbere muzora ko izo nyubakwa zoberamwe amatora zihari kandi zishobora kwakira abazotora bose kuri uwo mutumba canke iyo quartier. Ikindi ca kabiri muzofasha kuraba no kuraba ko izo nyubakwa zihari mugabo zidakwiye. Ubwa gatatu mugabo twibaza ko atari henshi bizoshika, nuko ushobora gusanga ku mutumba canke uriya izo nyubakwa zitahari. Naco gituma mutegerezwa kumenyesha neza ibitigiri vy'ibirasi bigize inyubakwa y'isomero imwe. Ku nyubakwa zidakwiye canke zitahari ku mitumba canke ku makartier kanaka, musabwe kwerekana inyubakwa ihegereye yo kundi mutumba canke quartier abantu bo kuri iyo mitumba bashobora kuzokwiyandikishirizamo. Mukaba mufise iminsi 3 kugira ngo mube mwabirangije. Ico gikorwa rero muzokora kuva ku itariki 3 gushika ku itariki 5. Prosper Ntagwami akamenyesha ko mu ntara ya Buhumuza ico gikorwa kizorangurwa kuva itariki 4 gushika itariki 6 Nyakanga, Igitega ni kuva itariki 5 gushika itariki 7 Nyakanga, muri Burunga ni kuva itariki 6 gushika itariki 8, nayo mu ntara ya Bujumbura akaba ari kuva ku itariki 7 gushika itariki 9 Nyakanga uno mwaka. Prosper Ntagwamiye arongoye umugwi w'amatora Seni akabasaba gukorana ico gikorwa umwete n'ubwitonzi kuko ari gikorwa gitanga intumbero nziza y'ibindi bikorwa vy'amatora bizokurikira. Ivyo navyo nkuko yabishikirije kuva ku igenekerezo rya mbere gushika ku rya 4 Gitugutu uno mwaka, ngo abajejwe gutunganya amatora ku rwego rw'amakomine bazokwakira amadosiye y'abipfuza kuzoja mu kwandika abazotora. Ni mu gihe naho kuva ku igenekerezo rya 22 gushika ku rya 31 Gitugutu azoba yandikwa ry'abazokwitaba amatora mu gihugu cose. Prosper Ntagwamiye arongoye umugwi Seni akaba yasozereye ashikiriza amapikipiki abarongoye imigwi y'amatora mu makomine yose agize intara ya Butanyerera. Nkuko nabivuze mu ncamakeya ya makuru, abenegihugu muri komine Ntahangwa ni mu gisagara ca Bujumbura basabwa kubahiriza amabwirizwa y'isuku no kwirinda ivyotuma karanda k'inkende kabandanya kakwiragira mu bantu. Mukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yabitegetse mu nama yagiranye n'abarongoye inzego zitandukanye kuva hasi n'abajeje umutekano muri yo komine ya Ntahangwa. N'inkuru ya Marius Muhigwe. Ndakira sinandura kandi sinanduza mpox ingwara y'ibihara. Ako niko kamo katewe muri yo nama n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura kubenegihugu muri yo komine ya Ntahangwa nk'icivugo
umwe wese yogira iciwe mu ntumbero yo kurwanya ako karanda k'ingwara y'inkende. Jimmy Hatungimana amaze guha ijambo umuhinga kugira ngo asigure ibijanye n'ako karanda k'ingwara y'inkende, vyagaragaye ko ikomine ya Ntahangwa ari iza kwisonga mu gisagara ca Bujumbura imaze kwibonekezamwo abagwayi benshi. Uwo muganga ati nyabuna abene gihugu ntibamenye ko yandukira biciye mu buryo bwo kuramukanya bahoberana canke bakorana mu ntoke, hari n'abagitizanya n'impuzu nk'amakoti, imvutano n'ibindi. Zone zibangamiwe rero kuruta izindi ahibonekeza ibitigiri binini ni zone Kamenge, hagakurikira Kinama na Buterere. Mbega none ni kweri iki ariho hibonekeza ako karanda cane? Uburongo ya karere k'ubuvuzi mu buraruka ati haracibonekeza bene gihugu batubahiriza amabwirizwa y'isuku, badatunganya neza n'utuzu twasugumwe twabo n'ibindi. Kuri ico umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana ati nyabuna umwe wese mu vyajejwe nafate nkana impanuro zijanye no gukinga no kurandurana n'imizi ako karanda k'ingwara y'inkende na burya amashure agiye gutangura. Ico kiza ntikizoteme ngo gitongore. Nagomba mpere kubajejwe intwaro mwirinde ukora ku bikoko igwaye canke vyapfuye. Murazi ko dukunda akanyama akaboga, hari ibintu inyama zigugwa ngaha hirya na hino utazi niyo zabagiwe, utazi ni igikoko nyabaki, mugabo ukumvise kari ku muriro katangwe kajya kamoto atakaboga ni sawa. Tugwize yama dispositif de lavage de main kumwe twahora tubikora muri Covid, ahantu hose hahurira abantu benshi, tutibagiye na mu mashure. Mu mashure hahurira abana benshi bavuye mu mihingo myinshi, rero ubwo budobo izo kit de lavage zibe disponible kandi zibe zirimo amazi, abatashizemo umuti mugabo agasabuni kabe iruhande. Ububare butagira ubuzu bwa sugumwe, ububare bufise uburiro atasuku rihari, ubwo no kubwugara kuko twatewe muri Ntahangwa, twatewe twafashe drapo nta handi hantu na hamwe muri iki gihugu cy'u Burundi harakajagari nkako turiko turabona. Ivyo rero tuvyugare kandi atakinya. Ku ruhande rwa leta naho bagiye gushiraho mu bibanza bimwe bimwe utuzu twasugumwe, basabe n'ishirahamwe amazi wotaryongerereze amazi. Ivyo navyo ngo bikazotuma n'ingwara ya kolera yahora yibonekeza muri ico gice iranduranwa n'imizi. No muri komine Muha ningaha mu gisagara ca Bujumbura nyene uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura bufadikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatunganije inama yo gusigurira abajeje intwaro, amadini, abajeje umutekano nabo bose bafite ico boterera kugira ngo hagwanywe ingwara ya karanda mpox, kugira ngo nabo bahimirize aho barongoye kugwanya ico kiza. N'inkuru ya Rino Bigirimana. Umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igisagara ca Bujumbura yari yagiye muri komine Muha yamenyesheje abajejwe intwaro mu vyo bajejwe ko harimwo no gukurikirana amagara yabo barongoye. Ati nyumba 10 yategerezwa kumenya ibijanye n'ubuzima bwabo arongoye mu bisata bitandukanye harimwo n'amagara y'abantu. Uwaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura Charles Bahizi ati ico kiza ntitugifate minenegwe, yashimikiye ku bakenyezi badandaza imibiri atabo barageramirwa cane kandi baraheza bakanduza n'abantu benshi. Abantu badandaza imibiri kandi nyumba kumara bazi mu nzo 10 ziyo nashaka ko mwe hatabazi arabazi, nituvuze ngo muri rukeko muba conscientize, muba hanure, mubereke inkurikizi mbi kuri bo ku magara yabo no ku miryango yabo. Aho twavyumvise muri za Kamenge ariyo ifata kibanza ca mbere, nibo bageramiye gusumba, mugabo murumva ko ishaka kumara imisi 14 irenga atarabona ikimenyetso.
abamaze guha bangahe. Umuganga ajejwe akarere ka Muha ati ako karanda muri Muha karahari mu mazone yose ariko ahageramiwe cyane ni muri zone Kanyosha cyane quartier Gisyo. Yamenyesheje ko abageramirwa cyane ari abakiri bato kugera ku myaka 15. Yasavye abayobozi b'amashuri ko mu gihe amashuri yimirije gutangura ko bomenya ko abana bafatwa cyane bo kwitaho ivyo kubakingira ku barongoye amavuriro bo muri ako karere uwo bazogendera bagasanga nta kibanza cyo gukarabiramwo azofatirwa ibihano. Uwaserukiye umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida yaciye ku mayange ukuntu ico kiza catanguye hamwe n'ibimenyetso vyaco n'ukuntu igeramira umugwayi. Yasozereye ashira imbere gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni kudakoranako. Ati twikingiye iyo ngwara tuzoba twikingiye n'izindi ngwara. Ati mwarabonye ko mu gihe ca COVID-19 atakorera yigeze isubira kwibonekeza yagarutse mu nyuma. Hahimbajwe kuri uyu wa kabiri hano mu Burundi umunsi mukuru hariwe ubuvuzi kama muri Afrika. Mu runani rw'amashirahamwe ahurikiyemwo abavuzi b'imiti kama mu Burundi basaba leta kubashigikira mu gushiraho isuzumiro ry'imiti bakora kugira ngo bayiryohore gusumba. N'inkuru ya Nadia Ndayizeye. Uwo munsi mukuru hano mu Burundi wahimbajwe ku civugo kivuga ngo dushigikire ubuvuzi kama bwizewe kandi bw'akanovera bwisunze amategeko. Userukira urunani rw'amashirahamwe avuza imiti y'ikirundi Renatebe Nikora Jotin arashimira leta yashizeho itegeko ribagenga kuva mu mwaka wa 2014 ikaba atakidakora ngo igisata c'ubuvuzi kama gitunganywe neza mu gushiraho amategeko atuma butera imbere ngo kubgabo ni intsinzi kuko ico gisata cagwanijwe cane kandi mu mico y'abarundi ubwo buvuzi bwamyeho. Kugeza ubu rero abavuza imiti y'ikirundi bari mu mashirahamwe yabo bararenga 1600 nayo amazu y'amadandarizo y'iyo miti akabashika ku majana 7 mu gihugu cose. Umugenduzi mukuru mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu Dr Cyril Ntirandekura amenyesha ko ibitari bike vyakozwe kugira ubwo buvuzi bw'imiti kama butera imbere nk'itegeko rikingira ibikorwa n'ubumenyi bw'abavuzi no gusohora igitabo kirimwo imigambi izisungwa mu guteza imbere ubuvuzi kama. Ni akaryo keza ku bihugu na cane abatunganya igisara c'amagara y'abantu no kwiyumvira ku mategeko abereye yogenga ubuvuzi kama kugira abene gihugu bakingirwe mu nyarukambi zishobora kubashikira mu gihe bakoresheje imiti idatunguwe neza canke itari ku rugero rubereye. Waserukishira hamwe rijejwe amagara y'abantu kw'isi OMS Dr Kaya Mutenda arashima intererano y'ubuvuzi kama mu gutera imbere kw'amagara y'abantu agashima n'utwigoro twa leta y'u Burundi mu gushira ubuvuzi bw'imiti y'ikirundi mu gisata c'amagara y'abantu mu gihugu. Abahinga batandukanye rero bashikirije ivyavuye mu bushakashatsi bakoze kugira bafashe gutahura intererano y'ubuvuzi kama mu gihe bwotezwe imbere bukanatunganywa neza. Aha aba bashakashatsi bamenyesha ko batoye umuti uvura neza intandara hakoreshejwe ubwo buvuzi kama. Muyavugwa mu gisata c'ikawa naho kubijanye n'ihemba kubashoye ikawa ngo ririko riraba haba ku matonero ya Odeka canke ayabigenga ariko rero ngo abarenza imiliyoni 3 niba yaronswa ngo kubera hari abadandaza bamwe bikitse mukiza kwiba abarimi bikawa aho bayegeranirije kwirikira umuyobozi mukuru wa Odeka Jean Dodier Nindabira. Kubijanye n'ihemba ry'abarimyi bikawa Leta y'u Burundi yaradugije igiciro kikaba cavuye ku mafaranga 1280 kikaba gishitse kuri uyu mwaka ku 1380 ku ikawa giza hamwe n'amafaranga 1280 ku mwaka uheze hamwe n'amafaranga 690 ku kilo ku ikawa ry'ibisobwa. Ihemba ry'abarimyi ririko riraba haba
ku matorero ya odeka canke ayabigenga. Ku matorero ya odeka ihemba rya mbere ryararangiye kiretse ku matorero amwe yo mu ntara za Makamba na Kayanza na Kirimiro. Abarimyi bashoye ikawa irenza imiliyoni 3 basabwa kurindira gato kugira ngo amatohoza ariko arakogwa yerekana ko hari abikitse mu kiza bakashiraho ubusumwa butandukanye mu kwiba abene gihugu. Aho twotanga akarorero nko mu ntara ya Cibitoki amafaranga angana imiliyoni 28 n'ibihumbi 458 hamwe n'amahera 910 yari yanditse ku bantu batandatu gusa, kandi ayo mahera yari agenewe abarimyi 818. Mu ntara ya Ngozi kandi karorero dushobora gutanga amafaranga angana imiliyoni 730 n'amajana hamwe n'amahera 725 bazanye impapuro zo guhembera ko igice ca mbere yari yanditswe ku bantu 27 gusa, ariko mu by'ukuri yaragenewe abarimyi 2918. Murumva ko hari abikitse mu kiza mu kunyotora no kunyanyasa abene gihugu mu kwabanyaga utwabo. Ikigo odeka kiramenyesheje abarimyi bose batarahembwa kubera barenza amahera imiliyoni 3 ko bokwihangana kugira ngo ikigo kibarenganure kibashire mu vyabo. Akakaja ko kubaka ibyabo gakugweho burundu mu myaka mikeya. Amafaranga yagenewe igikorwa cyo guhemba abarimyi arahari kandi ihemba ririko riraba. Tukaba dusabye abarimyi batararonswa ku gahembo kabo ko bokwihangana mu by'ukuri gato, kuko leta irazi neza ko turi mu bihe byo kwitegurira amashuri no kugura umwavu w'agatasi. Odeka nayo iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo abarimyi bikawa bibwe biciye mu bibanza by'iregenarizo bitemewe canke mu migwazo bashobore gutunganirizwa neza. Dusabye abakorera mu gisata cikawa na cane abegeranije umwimbu w'ikawa ko bokora ibishoboka byose kugira abarimyi batararonka agahembo kabo bashobore kukaronka vuba. Twibutsa yuko abo bose batubahirije amategeko agenga isizeni ko bazobihanirwa hisunzwe amategeko. Umuryango utabara imbabare mu Burundi kwahuje ufadikanije n'umuryango utabara imbabare muri Luxembourg Nishiramwe mpuzamakungu rirababimukira OIM na leta y'u Burundi uratunganije kuri uyu wa mbere mu gisagara ca Bujumbura inama yo guhanahana ivyiyumviro ku nyishirama yotogwa kubijanye n'uburaro bubakira abahuye n'ivyago vy'ibiza n'isibe mu Burundi no muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ivyigwa rero ngo bikaba vyerekanye ko uburaro no gukingira ibidukikije bidasigana. N'inkuru ya Claudine Manirama. Uko guhanahana ivyumviro ku bijanye no gutorera inyishu ibereye bijanye n'uburaro imyuma y'ibiza n'isibe mu Burundi no muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, intumbero nyamukuru ngo nukugira ngo barabire hamwe ibijanye n'uburaro bubereye boronsa abahuye n'imyuzurira n'ibiza n'isibe. Hamwe rero no kurabira hamwe agatabo gatanga intumbero kuvyerekeye uburaro ko mu 2019 bogira ibyo bongera ko canke ko kakijanye n'ibihe. Abatanze ivyigwa berekanye ko uburaro hamwe no gukingira ibidukikije bidatandukanye ari naco gituma kubaka uburaro bubereye bijana no gukingira ibidukikije.
Jean Berkimase Niyonzima umuyobozi ajejwe gushigikira abahuye n'ibiza n'isibe yamenyesheje ko uburaro bubereye haba mu Burundi canke muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo bukwiye kugira ngo batorere inyishu irama uburaro bukwiye kubahuye n'ibiza n'isibe nkuko vyashikirijwe na Gilbert Nshimirimana ajejwe igisata c'iterambere n'ivy'ubutabazi mu muryango utabara imbabare kwahuje yamenyesheje ko kubakira uburaro bwiza abahuye n'ibiza n'isibe bisaba ibikoresho aho naho ugasanga n'ibidukikije birahahoneye rero haraho bitagenda neza kuko bivanye n'uburyo bivanye naho n'ikibanza abantu batoye kugira babubakire bikagenda rero birahindagurika biracana kuvuga rero nico gituma twateguye iyi nama kugira ngo turabe ko twokwisunga yo merekero ajanye nako gatabo binashoboka tugasubire mu minsi zoza tuzogasubiremwo na cane tujanishe uko kuntu twifuza ko umuntu aronka uburaro bwiza naho yari mu ngorane kandi byongeye tubahirize ibidukikije tubamenyeshe ko iyo nama yo guhanahana ivyiyumviro kubijanye no gutorera inyishu irama uburaro kubahuye n'ibiza n'isibe mu Burundi no muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo izomara imisi 4 hano i Bujumbura. Muri rwa rukurikirane televiziyo y'igihugu ibashikiriza buri munsi wa kabiri kubijanye no kubungabunga inyubakwa n'ibibanza rusangi mu makuru y'uno munsi tubabwira ibijanye n'ibarabara ryahora rihita bigoranye muri quartier Gikungu Khihale zone Gihosha abene gihugu bagiwe imbere cyane n'umwene gihugu muri iyo zone nyene bashize uburyo n'inguvu hamwe n'abajejwe intwaro hasi barasanuye iryo barabara n'inkuru ya Diomede Hategekimana bariruhutsa abo nabo sabandi nabene gihugu bo muri serire ya mbere quartier Gikungu Rirare muri zone Gihosha ubu bafise ibarabara rihita neza kuva risanuwe ivyo none babikesha bande turabikesha nyakubahwa chef de quartier wacu yakomeje kutugisha inama abene gihugu kubijaye na rino barabara inguvu zacu twebwe abene gihugu nkuko de quartier wacu abidusaba umwene gihugu wese atanga uburyo ashoboye bivanye nuko angana nuko ameze Kabura Jean Pierre arongoye quartier Gikungu Rirare arashima ko yahimirije abumva dutangura gusigurira umugambi abene gihugu barawushimye cyane kuko twakoze aho bababara bari bafise inyota cyane yo kubona rino terambere ivyo twabasavye twakoresheje amanama menshi umugambi wiri barabara bawufata nkama urugo rwose rwaragize ico gwiyemeza abadafise uburyo baraje dukorana ibikorwa rusangi kandi n'ubu bariko dukoranira ngaha udafise amahera akazana ibuye canke akazana amaboko kugira ngo bihagire ubugingo vuwundi arashimira kandi umwene gihugu aba muri zone Gihosha yubatse ibitaro muri ako gace ibitaro yise Polyclinique Terezia bifise ibisata bitandukanye ariko kandi arakengurukira ikigo ARB kijeje mabarabara cyo catanze amamashini asanza ikariyeri ivuriro Terezia ryaritanze bitagira uko bingana kugira ngo ahantu mubona hashobore kuba hagendeka kuri no ntambwe ishitse ngaha barashizemo nabonye n'uburyo bongera baradufasha tujana kudodora muri ARB kugira ngo badufate mu mugongo kuva rero iryo barabara ryubatswe ubu akarusho ko karamaze kugaragara abagwayi baraza bakanarembera mu nzira kubera imodoka ziza zirabadudagura ugasanga hariho abahashika ububabare bazananye bwiyongereye rero uyu munsi baravyishimira ubu biratworohera kuko naho mba ndi kuri Mosio mbwi mu motaranzane ngaha anye yahora nzana ku 200 nzana ku 1000 kuko ibarabara rimeze neza kandi n'abantu bariko barubaka muri kino gice tubayemwo biriko biraborohera kuko uburyo bwaragabanutse kubera ibarabara ari sawa kuba afise imiduga ubu ntawo kwidoga ariko rero abene gihugu basabwa kubungabunga iryo barabara hamwe no kuryagura aho ryaga bagakwiza imetero zisabwa mu ibarabara ahantu hatagutse bogerageza kugumya umutima bakaryagura rigakwiza amametero bisaba ko barabizi yuko bavuze ko iri barabara rizo rifise imetero 6 n'imetero ya kanivo mu ntumbero kandi yo kuri bungabunga kuva kuri uwa mbere igenekerezo rya 2 Nyakanga hakaba hariko harubakwa umuserege w'ikanivo izotwara amazi ibikorwa biriko bikorwa muri ubwo buryo bwa bene gihugu batanze hamwe n'ivyo bitaro Polyclinique Terezia
aha rero niho dusozera amakuru y'ikirundi twari twabateguriye nk'abanshimiye mwese mwayakurikiranye murakoze.